umuntu yarayewe atemaguwe n'akagwi k'abantu bitwaje imipanga mu gisagara ca Bujumbura. Uwo yacitse ku icumu yarasanzwe ari umunyezamu ku rugo rw'uwitwa Ernest Ndimubandi. Uwo muryango ugasaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo ruhasha zotuma umutekano utsimbatara. Uwo yatemaguwe azwi ku izina rya Kwizera Jean Arthur, asanzwe akorera ishirahamwe Lion Security ricungera umutekano. Mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu aho yarasanzwe ararira ku rugo rw'uwitwa Ernest Ndimubandi mu Kibenga, haje umugwi munini w'abantu bitwaje ibipanga bambaye ibikoti vyirabura bashaka kwinjira muri urwo rugo. Urundi ashaka kubatesha niko kumutemagura imipanga mu mutwe, ubakaba ari ndembe ahagwariye mu bitaro bimwe vyaha mu gisagara ca Bujumbura. Bari bambaye impuzu zirabura, mwera mbaye urukoti rurerure, niho nabaza mushaka iki ngaha, wambwa urashaka twaje cyo dushaka ngaha, ngo uri kuratuzibira abazibira nyene kubera nga nje nkurikiza amategeko nasanze ngaha. Hanyuma niho umwe ndiko turanigana ushaka kwinjira yacha nimikisha nico ngaha mu mutwe nk'igipanga kana niko ryashikiye ngaha mu kandi unda acarane mangaho ku ntoke n'ico gipanga nyene nanga magufa yarashikiye. Hanyuma niho nacanda baca hagati bakwandira kwinjira ndagenda ko minduru ndatewe. Kwizera Jean Arthur yaraye haswe kugandagurwa, amenyesha kandi ko umutekano utarusanzwe wifashe neza muri iyo micungararo. Nyuma y'nk'indwi hazibiri hajya hepfo nyene hepfo yacu bari batumise umunyagihugu avuye gucuruza amagi acatabagwa n'umuntu yari yamaje hepfo azanye ajya amari ku ikomine biyo muri kitoro shirabisha ruguru bacabona kwiruka barahunga. Umukenyezi wa Serugo ati dusaba umutekano wacu kuko ivyo bintu birateye ubwoba. Twebwe twari muri salon turi kumwe n'umushitsi yaje kuturamutsa, tuza twumva abantu bari kwavuza induru kwibarabara, imbwa twari twazirekuye zikuga cane ziri mu rupangu ngaho zikuga cane. Turaba mu muryango wa portail nije naravye mbona abantu bariko barirukanga baza bagana portail yacu, kumbe ari uwo musiti bari bafashe bari bamutemye. Dusaba umutekano ko urabona n'ingorane kubona abantu baza gutera mu ijoro bambaye ibikoti birebire, ntushobora kana amatari yacitse ni hanabona hari mu kizime, nta n'ushobora no kubona bari. Ntiturashobora kuronka abajeje intwaro canke mbere umutekano kugira bamenyeshe ico bakigiye gukorwa vuba mu ntumbero yo kongerereza umutekano. Muri komine ya Ngagara baragiriza abapolisi guhohotera abanyenzamu bishiriyeho ngo kugira ngo bacungere umutekano. Mwijoro ryo kuri uyu wa gatanu ngo abapolisi barahohoteye bamwe muri abo banyenzamu. Abapolisi ngo baranaranduye imigozi abo banyenzamu bashizeho mu kwirarira uruganda rwa RPR rwarungitseyo Patrick Bakiri. Muri quartier ya gatandatu muri komine Ngagara abanyagihugu baho barishiriyeho ishirahamwe rijejwe kubacungera umutekano, Compagnie de Gardiennage mu Gifaransa. Nkuko mustaneri wa komine Ngagara avyivugira, quartier ya gatandatu niyo yonyene yashoboye gutunganya neza ico gikorwa cyo kwirarira. Mbere abanyagihugu bagatanga amafaranga inzu ku nzu kugira ngo bahembe abanyezamu bahurukiye muri iryo shirahamwe basanzwe bararira muri iyo quartier. Mwijoro ryo kuri uwa gatanu ngo abapolisi barifatiye mu gahanga abanyezamu bahurukiye muri iryo shirahamwe. Abo bapolisi baranakuye imigozi yashizweho nabo banyezamu. Hari gihe cyo guhera isaha 6 z'ijoro gushika isaha 9 z'ijoro niho haza imodoka zibiri z'igipolisi, plaque zayo zari zipfutswe n'ibitambara vy'ibitenge, nta plaque babonye. Imodoka mengo zo bazarera, imodoka zari zanditswe ko bimwe tumenyereye ibidome vy'igipolisi n'amakurere y'idarapo y'igihugu. Baje bafise umengo nka mission imwe yo gucagagura ubugozi butangiriye amabara babwira wari we wese niyinjira. Hanyuma haraje imodoka zibiri z'igipolisi, harimo abapolisi bambaye teni z'igipolisi. Umushefu wabo yavuze ati ntakene kwivuga izina. Uwo mushefu wabo yavuze yuko ari commissaire municipal. Abanyagihugu bo muri quartier ya gatandatu bavuga ko atari ubwa mbere bishika. Itariki 7 z'ukwezi kw'icumi haje umukoloneli wa documentation au niveau de la mer, arabadurumbanya, hari utugozi bashira nk'atacu tubuza, baraza baratutwara. Bukeye haza rero umufasha kutwononera umutekano yitwa ngo ni commissaire municipal principal. Wewe yaje afise n'agashavu kenshi cyane, abantu bamwe barakwitwa arabatwara kubapfunga, utwo tugozi aradutwara. Mugo ntitubona uno munsi nyine baza batoteza aho basiti bacu, kandi batoteza twebwe. Abo banyagihugu bagiriza abapolisi ko bahora baza guta ibiziga by'abantu muri iyo komine Ngagara. Ejo bundi hari umuntu bari baciye urimi bamunishisha bamuta muri kati ya kabiri hari hepfo. Ibindi biri byabaye bitangaje cyane, ariko
kuri Buconyuri bazanye ikiziga bacurukije asiti bacu bavuze ifirimbi bacagitora basiza mu modoka bukeye bwa kangahe hariya ku Mwembe ico kintu cyasura kiraba tube uteye ubwoba katesise mbe yabasimetiye none. Abandi banyagihugu babona ko umutekano muri komine Ngagara watosekaye nkuko watosekaye no mu yandi makomine mu ntara yo hagati. Ivyo dukorerwa ngaha muri komine Ngagara nk'ivyo abavyeyi bacu uguru bariko barakorerwa dufise abavyeyi batakirara mu nzu birasa ahubwo batubarizi ni politike nationale umugambi n'umugambi ugamijiki. Abanyagihugu bo muri yo quartier ya 6 muri komine Ngagara barasaba ko leta yobareka bakirarira bonyene. Mwamenya ko mu nama yatunganijwe na musanteri wa komine Ngagara kwigenekezo rya 16 gitugutu uyu mwaka ayo makomite y'abanyenzamu yari yemewe gukora ku mugaragaro kandi ko n'imigozi ngo yari kwiye gushigwaho kuva igihe cy'isaha 4 z'ijoro nkuko byari byasezeranwe n'abajejwe intwaro cyo kimwe n'abarongoye igipolisi muri yo komine ya Ngagara. Tukaba tutarashobora kuronka umuvugizi w'igipolisi kugira ngo agire icyo 20 bafashwe mu mukwabu wagizwe n'igipolisi muri zone ya Nyagasasa muri komine Mugamba intara ya Bururi. Mu gihe musanteri avuga ko ari igikorwa gisanzwe cy'igipolisi, abanyagihugu bo muri iyo zone bavuga ko bariko bararondera abantu kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu binjiye muri iyo komine ya Mugamba ngo baciye ku musozi wa Bukere bitwaje ibigwanisho nk'amahiri, amacumu n'ibimyito. Abantu ngo nta nuramenya irengero ryabo. Felix Nzorobonanye. Inkuru ziva ku misozi ya Rukere na Muyange Kavumu muri komine ya Mugamba nyuranye tumenyesha yuko mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu hari abantu bataramenyekana bamwe bitwaje amahiri, imito, amipanga n'amacumu baciye ku musozi wa Rukere uri muri zone ya Nyagasasa muri komine ya Mugamba. Abanyagihugu mugabo ngo bari barikanuye baca babahinduru nibo baca biruka batera bagana muruzi Murembwe ngo basura kubona irengero ryabo. Muri ijoro rya kena abanyagihugu ku musozi wa Muyange Kavumu muri komine ya Mugamba ngo batare bagoye kubera abantu ngo babonye bariko barakizura kuri uwo musozi. Abanyagihugu muri komine ya Mugamba rero bakabasaba abajije intwaro n'igipolisi kubaremesha no kubabwira yuko bokwirarira kugira ngo bateramire ingo zabo. Jean-Claude Matunu musanteri wa komine ya Mugamba tumubajije yatumenyesha ko n'abanyerizo nkuru azumva ariko azitoza ngo yo gushika ubu nta kijerekana yuko ari imigwi yo yitwaje irwanisho yo yari muri komine arongoye ngo gushika ubu n'ibihuha. Tumubajije igituma igipolisi cyazimutse gira umukwabu Nyagasasa yatumenyesha yuko ngo ari igikorwa gisanzwe cy'igipolisi cyo kurondera abantu ba muri yo komine ngo badafite ibyangombwa. Yatumenyeshe ko abantu barenga 20 ari bafashwe Nyagasasa bakaba benshi batuka mu zindi ntara bakaba ari abantu badafite ibaranga ngo rero bakaba bariko babaza mu gipolisi abaribo nico bariko barakoraho muri yo komine ya Mugamba. Abiweze n'ibindi bazi yo komine basaba aho bageze intwaro y'igipolisi gukorera hamwe n'abanyagihugu kuri batohoza nkuru ngo kuko iyo migwi yari maze iminsi ivugwa muri komine ya Gisozi ihaniwe na komine ya Mugamba. Rero nta gitangaza na kimwe cobamwo kuba bo wabinjiye muri komine ya Mugamba bagasaba ngo kuba batohoza kugira ngo bimenyekanye neza bagira abanyagihugu n'abanyagihugu birarire barabukuntu botuza iyo migwi muri komine yabo. Ibururi Felix Nzorobonanya. Abwira igihanga mu ntara ya Bubanza hari umugwi w'abantu bitwaje inkoho, amahiri ngo bari bambaye n'ibikoti birebire bateye igihanga bakaba basahuye mu mabutike ngo bakaba bagenda baranaka amafaranga abo bahuye. Idonido na Eroge niyo nzima. Ushitse muri village ya kane kwibarabara rya 6 habereye ico gitero ubwoba buracibonekeza ku maso y'abahaba bamwe muri bo twayaze bavuga ko hari mu masambiri z'ijoro ryakeye aho umugwi w'abantu baba 30 bamwe muri bo bambaye igisirikare bitwaje inkoho abandi amahiri n'imipanga bashwara ako karere uwo bahuye bakamwaka ivyo afite vyose cyane cyane amafaranga n'amatelefone maze ngo bagaca bamushorera mu ntombero yo kuja kumwikoreza ivyo bivye kwibarabara rya 6 hari udukioske twinshi aho biteye mu tubutike dutatu bakadusahura. Mbone nka Jean Claude ari mu baraye basahuwe akaba tumenyesheje ko bashitse bajyamika baraho maze bamutwara 310 ibijana by'umuceri, 25 by'ifi y'ibigori, 25 by'umunyu n'ibidozi 2 z'amavuta n'utundi zuzandazwa. Abanyagihugu bamaze kubona ko atarabajeje umutekano arabasuma ngo bakaba baciye bakoma induru maze babasuma baca barasoma 3 imbere
imbere yo gusubira inyuma berekeza urukoko uwitwa Nsabimana yari mu bikorejwe ivyibwe akaba atashoboye kubava mu vyara nka bagenzi we gushika ubu bakaba batazi irengero ryiwe mwaka gatondo abapolisi hamwe n'abanyagihugu bakaba bashwaye urukoko bakurikirana amakanda y'aho baciye yamara amakuru duhabwa n'abagiye muri ico gikorwa akatumenyesha ko uretse ibimenyetso by'aho baciye atawe babonye yamara abakozi bo mu bikaju by'umugwizatunga na humo ngo bakabamenyesha ko bababonye bikoreye ibintu no mu banyuruje maze ngo bajabuka Rusizi berekeza muri Kongo tubamenyeshe ko uwo muntu yanyurujwe agize gatatu mu kiringo kidashika indwi zibiri anyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho baje mu bitero nk'ivyo muri village ya Kanigihanga Eloge Nezmabwa muri komine ya Kinindo hari abanyezamu babiri baraye bakomerekejwe n'akagwi k'abantu bambaye ibikoti bitwaje ibihiri n'amabuye ivyo ngo bikaba vyabaye nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro muri ako karere rero ngo hakaba hamaze kwibonekeza kenshi imigwi nk'iyo yiba igakomeretsa n'abantu urongoye quartier Kinindo akavuga yuko ngo abanyagihugu batekewe n'ubwoba ariko ngo ko kuri uyu wa gatatu hatekanijwe inama na mustanteri mu ntumbero yo kwiga ico kibazo. Jean Pierre Sabimana hari mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere aho haza akagwi k'abantu bashika ku ndwi bambaye ibikoti bashaka kwinjira mu mazu yegereye ibarabara ryitiriwe Ntwarante ni muri komine ya Kininda mu gisagara ca Bujumbura. Abazamu bari hanze bashatse kubatesha niko kubakomeretsa batewe amabuye barantera amabuye ndabamuritse kugira ndabise barengane baze kwinjira kumena amazu ngaha ncungereye bamaze kuntera amabuye ndavuza induru abantu menshi bansageza ndirukanka vuza induru nirukanka gutaza abandi bari hirya yanje hanyuma barimuze kuza guhurura basanga basuma bari rukase baca bagenda basahuye telefone yanje barayitwara nibege arimo impuzu bagenda babijanye baje guhura basanga barirutse baragiye. Saba yuko abajeri umutekano ko bavuga ngo hariho gucunga umutekano w'inyabutatu cyangwa bune bakaba benshi n'abajeri umutekano bakwiye hose mugabo bakamenya yuko tukunda induru bari hafi bashobora kuza kudutabara. Uturorero nk'utwo ngo ni twinshi cyane aho muri iyo quartier Kambere no mu komine yose bivugwa na Gloriose Kwizera rongoye quartier Kinindo. Haramaze kuba makamenshi ko kuri Ntwarante no kuri aho ibarabara Ntwarante rihurira na Matana no kuri mu Mirwa hari n'uwo umukobwa wo kwa Jumayine yaratashe baravugize bana baramufata baramwaka ivyiwe byose abanyagihugu barafite ubwoba kandi ejo mercredi turafise inama mustanteri wa komine Kinindo yaratumye ku inama ya bose kugira ngo tuvugane ukuntu twokwishora kwirarira. Igihe batwara iyo shakoshi y'uwo mukobwa mwijoro rishira uwa gatandatu heze n'umuzungu ngo yaramwunguruje yaracumiswe imbugita akaba tanduye yari bwahere aho mu Kibenga muri komine ya Kinindo imigwi nk'iyo itemaguye umunyezamu abatesheje kwinjira mu rugo. Jean Pierre Nsabimana.